abarundi barayafise ndetse na leta yafise. Ikibazo ni ayo mahera akora gute? Uganira ikibazo akora gute? Ndabaye nk'akarorero, kubaka mu bisagara canke kubaka inzu nziza ni vyiza cyane, kubaka inzu zigeretse ni vyiza cyane kugira dushobore gusigaza ahazorimwa. Mugabo mwese benshi bari ngaha nimwe tuvuga tuti gukoresha amahera. Inzu ko mbona ari dutwara amahera cyane, uyubatse ugomba kwivyaza umusaruro, ugane hari ikibazo. Turabe yuko aba bantu bafise uburyo koko bogira ko gatima bakazana imitahe yabo mu burimyi, mu bworozi, mu mashirahamwe ariyo maizine de transformation canke no mu bindi bisata koko bivyara umusaruro. Niho rero twaciye tuyumvira muri leta ko amatongo yose ya leta abayakeneye ko oyabaha bakayarima, ntihagire itongo risigara rya leta ritariko riravyazwa umusaruro. Turavuga kandi duti ku bantu bazoba bakwije ivyangombwa bakorora yuko tuzobafasha mu kubaha akarusho yuko ari deni basavye dushobora kubarihira umwaka wa mbere no wa kabiri no wa gatatu. Novuga ya mahera basaba bimwe bita ama intérêt muri banki kugira abanze novuga aronke nawe ukuntu ashobora kuzoriha iryo deni yabanje novuga iyo entreprise yiyo cyangwa uwo mutahe yabanje kuvyaza umusaruro. Cyangwa ari nk'ibi bitungwa biva hanze, murabona ko hari n'igihe nk'inka canke impene ziva hanze yuko naho nyene bazoheza bakavyinjiza atamutagise bitanze. Abazoshobora kuronka uwo burusho n'abantu bazoba bafise igitabo c'imigambi avuga ati ngomba gushitsa kuinka 200. Shobora kuvuga ati umugambi je mu mwaka wa mbere no wa kabiri no wa gatatu zoba nkwinjije inka 200. Uyo rero tuzonka ubwo burusho ingurube 500 uko zo zizimbuka n'ingoga, impene 100 nazo nyene zimbuka n'ingoga, inkwavu 300. Aho rero haca haba amasezerano hagati y'uwo muntu yaje gusaba iryo tongo azokoreramo na leta. Yako bamushikira kandi navuze nti indwi zibiri umuntu asavye abe yamaze kuronka inyishu. Aba bavuga ngo bamwe ngo barabiza amatongo, bamwe ngo bya commission foncière, navuze nti bazohore bagira retraite bamara indwi amadosiye yose aje bayigira hamwe nabo muri ministère bagenda batanze inyishu. Kiretse gutanga inyishu hari ibyo bashobora kuvuga bati kirabura, iki ntikiraboneka, iki kiza mugabo wasavye koko aronke inyishu hakirikana. Turacari novuga mu gikoroni c'izimbuto, uko niba imbuto dutera ziva hanze cyane z'ibigori no kuvuga nta kwikukira kwavyo turaba. Rero dutegereza gukora ukuntu twikukira. Naho nyene twaravuze ubu burusho bimwe twita aho kugwiriza imbuto les centres semenciers zose zo mu gihugu. Abakeneye bazisabe tuzibahe, tugiranira ayo masezerano mugabo tubone bitya bigo byo kugwiriza mu imbuto byose biriko birakorerwamo n'abarundi kandi bivanye n'amasezerano twagiranye. Harura rero aya ma etage yose aya adafise icakora, ayafise icakora ni sawa gose n'ubutungane. Aya adafise icakora yaba yose yari amaferme, yaba yari amasantere somance, yaba yari mizinga y'inzuki iri ku misozi, yaba yari amahegitari y'ibiti biri ku misozi. Bya bindi tuvuga duti igihugu c'amata n'ubuki, ntituba dufise umusesekara w'amata n'ubuki. Kuja gukoresha ikintu co hanze ni bimwe bavuga bati wabuze ukugira, ni exception. Naho nyene uca wiruka ati mbega igende ko ndakura hanze
umwaka umwe canke ibiri canke itatu sinoba ndacikorera ngaho. Leta yarafashe iya mbere kandi irakora cyane kugira ishobore gushigikira cyane biboneka iki gisata c'uburimyi cyane cyane ndetse n'ubworozi. Murazi yuko fomi imbura leta itangamo ibice birenga 66%. Fomi bagara irenga mu bice 60%. Fomi totahaza iretangamo ibice birenga 60%. Ibi bita ishwagara itangamo ibice birenga 78%. Izi mbuto z'ibigori leta itangamo ibice 40%. Umwene gihugu agatanga ayasigaye. Murumva ko leta ishiramo umutahe munini cyane. Tubona yuko umwimbu utera wiyongera ugereranije no mu bihe vyahera. Mugabo rero twarabonyemo agahaze muri ico gisata. Tuca turiyumvira duti none twofasha iki? Agahaze nakahe? Agahaze niyo biriko biraza bukebuke nkuko naherutse ndabivuga. Agahaze kahari nuko bene imitahe abafise uburyo iyo mitahe nibaheza ngo baze bayishire gukora mw'isi nayo ariho hava ubutunzi. Burya ico ni ikibazo gikomeye cyane. Ufise amahera waho ngaha n'abatari bo ngaha hagufi barahatemberera cyane. Ubona ko aronse amahera avuga ati ngire gute mwubake inzu, siko gaye ngure imodokari nziza, ngire imangazine nziza. Mugabo ni bake mu banyamitahe biyumvira bati mbega inze kurima isi kugira shobore kuronka umwimbu ndonke mubisanzwe mvyara amahera mvyara ubutunzi. Si benshi bavyiyumvira. Mbega profisa ya mahera inze kugira novuga ikigo ciyororero gikomeye, si benshi bavyiyumvira. Mbega profisa mahera inze shinge ihinguriro rishobora guhingura ibirimwa canke ibiva mu bworozi kugira nzoshobore kubishora haciye umwanya munini nabidogije agaciro canke ndetse ndabishore no hanze. Burya mu bantu bafise amahera menshi si benshi babigira. Kwiyumvira uti reka sabe ko leta ifise umusozi uri kw'ibiti vyinshi, sabe hegitari 5, 6, 10 ngende shiremwo imizinga y'ibitiba nk'igihumbi kugira norora ubuki, ntawe uvyiyumvira. Amahera rero tukaca tuyashira mu bintu novuga bitavyara ubutunzi. Burya amahera abarundi barayafise ndetse na leta yarafise. Ikibazo ni ayo mahera akora gute? Ugane bari kibazo akora gute? Ndabaye nk'akarorero, kubaka mu bisagara canke kubaka inzu nziza ni vyiza cyane. Kubaka inzu zigeretse ni vyiza cyane kugira dushobore gusigaza ahazorimwa. Mugabo mwese benshi bari ngaha numwe tuvuga tuti gukoresha amahera. Inzu ko mbona ari dutwara amahera cyane, uyubatse ugomba kubivyaza umusaruro, ugane hari ikibazo. Ubwo ayo mahera yawe dushobora kuyubakisha inzu kumbura itari kirazana umusaruro muri uno mwanya, kumbure
ntiwari kubura yakoresha ibindi ukazorimbira igihe uzoyikenera uvuga ati ngo ndayibyaza umusaruro akaba ari uco yubaka. Ko turazi yuko hari amazu menshi kandi yatwaye amahera menshi n'abantu mbere basanga mu nyuma barakenye kubera bubatse inzu nini cyane ataniyo bariko barakoresha. Ni vyiza kubaka mu novuga ama etage uko kugira tugabanye aho tusigaze isindimwe mugabo tuyubake tuyakeneye. Rero twaciye rero twiyumvira duti reka dusubire tugire iyindi ntambwe nini turabe yuko aba bantu bafise uburyo koko bogira ko gatima bakazana imitahe yabo mu burimyi, mu bworozi, mu mashirahamwe ariyo maizine de transformation canke no mu bindi bisata koko bivyara umusaruro. Niho rero twaciye tuyumvira muri leta ko amatongo yose ya leta abayakeneye ko oyabaha bakayarima ntihagire itongo risigara rya leta ritariko riravyazwa umusaruro. Turavuga kandi duti ku bantu bazoba bakwije ivyangombwa bakorora yuko tuzobafasha mu kubaha akarusho yuko ari deni basavye dushobora kubarihira umwaka wa mbere no wa kabiri no wa gatatu novuga yamahera basaba ibintu bita ama intérêt muri banki kugira abanze novuga aronke nawe ukuntu ashobora kuzoriha iryo deni yabanje novuga iyo entreprise yiwe cyangwa uwo mutahe yabanje kuvyaza umusaruro. Turavuga kandi yuko nk'ivyo bazoba bakuye hanze kuvyaza umusaruro kurima cyangwa ari nk'ibi bitungwa biva hanze murabona ko ari n'igihe nk'inka cyangwa impene ziva hanze yuko naho nyene bazoheza bakavyinjiza atamutagise bitanze kugira koko turabe yuko abantu baba bafise uburyo b'abanyamitahe baze nabo bashiremwo imitahe tugwize koko umwimbu yaba mu burimyi, mu bworozi ndetse no mu bisata vy'amahinguriro. Rero twace tuvuga duti abazoshobora kuronka ubwo burusho n'abantu bazoba bafise igitabo c'imigambi avuga ati ngomba gushitsa ku nka amajana 2. Ushobora kuvuga ati umugambi je mu mwaka wa mbere no wa kabiri no wa gatatu nzoba nkwinjije inka amajana 2. Uyo rero tuzonka ubwo burusho ingurube amajana 5 uko zo zizimbuka n'ingoga, impene 100 nazo nyene zimbuka n'ingoga, inkwavu amajana 3. Aho rero haca haba amasezerano hagati y'uwo muntu yaje gusaba iryo tongo azokoreramo na leta kugira ntahave yibaza ngo twarimuhaye burundu amenye yuko ari ntizo kandi ndetse azohora azaratanga na bimwe tuvuga twita amarodovance ku mwaka yarashinzwe. Rero no kwemera kandi ivyo yashize mu novuga mu mugambi yuko azobikurikiza uko atabikurikije tuzoca tuhamanga twahunze. Ayo masezerano rero wanashima yaramaze gutegurwa yarahejeje gutegurwa novuga amasezerano y'imyitegererezo novuga ni contrat type zirahari kugira umuntu asavye ivyirirwa biranagorana we azana ico gitabo c'umugambi kimwe twita plan d'affaires tukaca turaba ko bikwiye naryo tongo yasavye ko rihari kandi ataco ririko rirakora atabandi baririmo tukaca turimuha kuko twaratanze na novuga n'intumbero yuko atawosubira gusaba ngo amara ukwezi bataramuha inyishu. Rero mbere nababwiye nti nyako bamushikira kandi navuze nti indwi zibiri umuntu asavye abe yamaze kuronka inyishu. Aba bavuga ngo bamwe ngo barabi vy'amatongo bamwe ngo vya commission foncière navuze nti bazohore bagira retraite bamara indwi amadosiye yose aje bayigira hamwe nabo muri ministère bagenda batanze inyishu
kiretse gutanga inyishu. Hari ibyo bashobora kuvuga bati kirabura, iki ntikiraboneka, iki kiza mugabo wasavye koko aronka inyishu hakiri kare, kuko murazi ko hariho n'ivyamara umwaka n'imyaka ibiri n'ibitakana vyashika bigataka. Rero niyo numero twafashe kugira dushobore gufasha muri iki gisata. Ikindi twaciye tujamwo ha mpamvu y'ibi by'ibitungwa, murabona ko imbuto yabivuze ubushiranganje nokuri turacari novuga mu gikoroni c'imbuto, uko niba imbuto dutera ziva hanze cyane z'ibigori no kuvuga nta kwikukira kwaje turaba. Rero dutegereza gukora ukuntu twikukira. Naho nyene twaravuze uburusho bimwe twita aho kugwiriza imbuto les centres semenciers zose zo mu gihugu, abakeneye bazisabe tuzibahe, tugiranira ayo masezerano mugabo tubone bijya bigo byo kugwiriza mu imbuto byose biriko birakorerwamo n'abarundi kandi bivanye n'amasezerano twagiriranye, kugira koko izi mbuto nidusubire kuza tuzigura hanze zongera zidutwara novuga amahera.